Makamba oye! Mabanda oye! Nyanzarake oye! Vugizo oye! Kiwako oye! Kayogoro oye! Urumuri rw'amahoro oye! Urumuri rw'amahoro oye! Nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'umutambukanyi wanyu, ba nyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka, ba nyakubahwa bashikiranganje muri mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu cy'u Burundi, ba nyakubahwa mwaje muserukira amashirahamwe mpuzamakungu, muserukira n'ibihugu byanyu, na cyane cyane wewe muhuzabikorwa w'amashirahamwe mpuzamakungu hano mu gihugu cyacu, ba nyakubahwa mwese babura amatari, abajeje intwaro mu makomine gushika ku mitumba, mwanyakubahwa ntwara rumuri muvuye mu rugendo rw'iteka, banyakubahwa mwese muserukira amashirahamwe, banyamakamba, batumire bahira, umwe wese mu cibaro ciwe, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Akuzuye ntikamurikwa. Uyu munsi turafise imvo nyinshi zo gushimira Imana, kuko si umunsi usanzwe muri iki gihugu cyacu, kuko turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu, turamutse duhimbaza kandi umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro, kandi turamutse dusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwatanguye haciye ukwezi n'igice. Turashimiye Imana mushobora vyose yatugabiye amahoro mu Burundi, amahoro dukamisha amahonda, tubanje gukutsa ikivi, twubahirije agateka kazina muntu. Mu nkundire rero tubanze tubakengurukire mwebwe mwese mwitavye bino bikorwa bidasanzwe, mbere kuza kwanyu bikatwereka ko mubishigikiye kandi mutahura uruhara rwavyo mu buzima bw'igihugu cyacu. Twebwe turemera ko atanumwe ayobewe ko ahatubahirizwa agateka kazina muntu harangwa n'abitwaza igikenye, bagasinzikaza ubuzima bw'abene gihugu atacamira, ugasanga ingendo y'akaruta kandi kakamira ariyo yiganje. Eka n'urumuri rw'amahoro rumaze ikiringo c'ukwezi n'igice ruzunguruka igihugu cyose ruhimiriza ibikorwa vy'iterambere, ntirwoshoboka ahatagira amahoro ngo hubahirizwe agateka kazina muntu. None rero bavukanyi, kuri uno munsi wa 19 Kigarama tuwuhimbaje nk'abavyina mahasa. Ubwa mbere no guhimbaza mu Burundi umunsi mukuru wahariwe agateka kazina muntu hamwe n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro, tukabihimbaza kuko tuvyemera kandi tuzi akamaro n'uruhara bifise mu buzima bw'igihugu cyacu. Ubwa kabiri
tukaba rero ari ugusozera urumuri rw'amahoro nagwo rukaba rudukaburira kuvyaza amahoro dufise umusaruro. Banyakubahwa mwese, iyo tuvuze agateka kazina muntu, umurundi wewe abitahura kurusha abandi, kuko twaraciye mu bihe bigoye aho warondera ubutegetsi bw'igihugu ngo buheze bwubahiriza agateka k'umwe, ahubwo ugasanga indongozi nizo zigahungabanya kurusha abandi. None uno munsi tuwuhimbaje mu Burundi turi mu bihe by'amahinduka, ndetse turi mu bihe byo kwigishanya kugira ngo umurundi wese yame yumva yuko agateka kazina muntu ari katihabwa, yumve kuko ashaka yuko bubahiriza agateka kiwe nawe ategerezwa kubahiriza kabandi. Kugira ngo bishoboke ko tubahirizanya twese agateka, nuko tuba dufise uburongozi, nuko tuba dufise igihugu gishingiye ku mategeko, amategeko yubahiriza bose akingira bose. Duhiriwe duhishije rero ko mu Burundi tumaze imyaka irenga 15 turiko turubaka amategeko meza, amategeko atuma abenegihugu bose bangana. Amategeko yose yaragiyeho rero, ubu turiko twigisha abarundi kugendera koko wa mutima w'ubuntu wagendanye n'abarundi kuva kera na rindi. Ndanezerewe cyane kuko umushikiranganji ajeje agateka kazina muntu ahejeje kutwereka ivy'igihugu cy'u Burundi kigezeko, ibimaze gukogwa. None rero ndakengurukiye cyane indongozi z'u Burundi, nkengurukire n'abarundi uko bamaze gutegera icari cyo kubahiriza agateka kazina muntu. Duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi, amuhora ubwoko, amuhora intara, canke amuhora n'igitsina, canke amuhora ukwemera kwiwe, canke amuhora ico ingene Imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu, ni igihugu kuva kera na rindi cari igihugu c'abantu banywanye, abantu bubahiriza agateka kazina muntu. None turahimbawe kuri uyu munsi, tutovuga vyinshi cyane kuko umushikiranganji yabituvugiye. Dushimira Imana mushobora byose kuko yarungitse mutima mweranda akavugira mu barundi bagatangura kugira umutima w'ubuntu, umutima w'urukundo. Ni muri yo ntumbero agomba ndabasaye mwese dukomera amashi Imana tuyikengurukira ku vyiza yamikorera Uburundi. Ndabashimiye cyane ko ramwasidukanye niyo nka kugira dusangire umunsi mukuru. Na cyane na washukuru sana Watanzania wamekuja kujiunga na sisi. Namshukuru sana Rosa Muhando amekuja kusherehe na sisi. Tunamshukuru sana na tunamkaribisha Burundi. Nimefurahi kwamba umetufikisha salama za dada yangu Mheshimiwa Mama Samia mpendwa, ni dada yangu na namshukuru sana kwa ujumbe wake, na nakuomba mufikirishize salama zangu. Amani iwe na Watanzania. Na namshukuru sana na washukuru wa Kenya, nimewaona wako hapa. Ni wandugu zetu, tunawashukuru sana, tunawakaribisha na tunafurahi. N'abandi bose baje kwifatanya natwe bavuye mu bihugu bitandukanye, turabakengurukiye cyane kubona baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi mukuru. Banyakubahwa mwese, twababwiye kuno munsi dusa n'abavyina mahasa, nico gituma mubona ko n'ibirori bihari ngaha bidasanzwe, aho hari nabaje bava mu mihingo yose n'u Burundi baje kwigina uyu munsi. Turamutse rero twakira n'intwara rumuri twatumye mu ntara zose z'igihugu no mu makomine yose agize igihugu cacu kumenyesha inkuru nziza y'amahoro n'iterambere. Ese ingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose, ntibahure na mperanyi iherana ijambo n'ishishiro. Ivyo bitwereka ko
izi ntumwa ntwararumuri zabaye abahizi badasanzwe, ndabasabe nabo nyene tubakomera amashi cyane mu kubashimira. Kubona intwararumuri zirumije ukwezi n'igice zigendera intara zose n'amakomine yose y'igihugu cacu, zikorana n'abene gihugu mu munezero wo gusangira ikivi n'ijambo, zikaba zose umunsi zirangije ico gikorwa zidora, ata numwe yatsitaye canke ngo agwe, ni ivyo gushima kandi tubishimira Imana. Turabakeje mwebwe ntwararumuri ku bukerebutsi n'ubutwari bwabaranze aho mwaciye hose. Ndashimiye cyane indongozi z'intara n'amakomine babakiriye neza, bakaborohereza mu rugendo no mu bikorwa zagiye gukora. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima, abigoye bakaza kubakira, ababazimanye, ababagabiye, ababahaye indaro ku buntu, ababafashije ikicaje kiriya ariko ku buryo budasanzwe. Ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishira mu ngiro. Ndakengurukiye cyane indongozi zagize akigoro nko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamwo. Aha mbonerera akaryo ko gukengurukira bimwe bivuye ku mutima icegera c'umukuru w'igihugu, kuko yaragiye akatari gake kugwakira, hamwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ndabakengurukiye cyane, ndabasavye mu bampera amashi kuko baragiye kuremesha abene gihugu muri ivyo bikorwa. Mwarafashije abene gihugu kumva ko urwo rumuri atari ikimenyetso gusa, ahubwo ari ijambo ry'amahoro ribwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi, rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangiramutima vyacu. Ntwararumuri, naho mutambonye kenshi hamwe namwe uyu mwaka kubera urugendo rwahuriranye n'ibikorwa byinshi bisaba ko umukuru w'igihugu abirabira hafi, narabakurikiranye ku munsi ku munsi. Ndihweza kandi ndabona ubukerebutsi, ububangutsi, ubuhinga n'ubutwari byanyu. Narabonye muriko muranyagirwa n'imvura muri ku kivi, abandi bagiye kugama mugasigara murakora kandi mubinezererewe. Narababonye muce mu mabarabara nyerera mushayura imodoka. Narababonye murindirana kugira ngo ntihagire usigara inyuma. Narababonye muvunjurume mugenda mu bikorwa byo mu gahinga no mwishamba. Narababonye mwarushe, mwuzuye urwondo n'isima kubera ibikorwa mwaranguye. Narumvise uturirimbo mutera n'urukato muryohewe. Narababonye mutamba n'akanyamuneza keshi. Naramenye ko abatari bake mwagwaye mukivuza, mukize mugaca musubira ku kivi. Muri make narababonye ko mudatinya kunyagirwa, kuvunika, gucafura, kuruha, kuba kure y'imiryango no kwigora mwigorera igihugu mugamburukira umukuru w'igihugu. Muri intwararumuri zibushitse mwarabitwemeje, nibabaha amashi. Ko mwerekanye ububangutsi n'ubutwari budasanzwe mu gukangurira abene gihugu kwinjira muri iyi mbonakazoza y'u Burundi bwifashe, bwigaba bukigaburira mu mwaka wa 2040, mwitegure dufashanye gukurikirana imbuto y'ijambo mwaraye muteye mu gihugu cy'u Burundi. Mu cegeranyo c'urugendo ruramvuye mwanyemereye ko mugiye kunshikiriza, ndasavye umukuru w'intwararumuri
munyereke neza ingene twobandanya dukorana mu kurindira urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwo mu mwaka w'ibihumbi 2024 maze tubandanye dukurikirana kandi dusuzuma ku kwezi intambwe intara yose n'ikomine yose igeze ko mu kwitunganya ngo bazoshike mu mwaka w'ibihumbi 2040 atawukizerinze. Narabonye ko ahatari hake babagabiye inka, impene, intama, inkwavu n'ibindi. Nibabere umutahe mwerekana akarorero ko mwagiye gushikiriza inkuru nziza namwe mwemera. Mu mwaka uheze muravyibuka narabemereye imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi ngo mutunganye imigambi y'iterambere, ariko ntimwayatoye, ngira ngo ntimwari bwitunganye neza, ariko ubu nibaza ko bimeze neza. Nico gituma kuri zirya miliyoni 5 mutaratora nciye ndabongera imiliyoni 10 ngaca ndabaha kandi n'inkando y'urugendo ingana n'imiliyoni 20 kugira ngo aho bukera namwe muzorabe aho mwicara mwikanda amabavu mwongera mwikura kuya. Banyakubahwa mwese ndongozi muri hano, batumire bahire mu rugendo twatunganije mu mwaka w'ibihumbi 2020 twaratangaje icese ku rumuri rw'amahoro rubaye itunga ry'igihugu ku rugero rw'ayandi matungo ntakabakabwa twari dusanganywe. Twarashinze ko hazokubakwa icibutso cy'igihugu c'urumuri rw'amahoro ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi Igitega, kandi twaramaze gushinga n'abahinga batugirira igicapo, mwabibonye yuko tubigejeje kure. Rero ntitwayaza amasigara cicaro, tujya rutangure gushinga umushinge kugira ngo kiya cibutso kize kitubere koko icibutso c'urumuri rw'amahoro mu Burundi, kuko tuzi iyo twavuye naho tugeze tuze twame twibuka yuko atakwanjanjwa ku mahoro. Ndashima ukuntu mwatahuye ibi bintu mukaba mubigaragaza mu kwitaba izi manza dutunganya ku izina ry'urumuri rw'amahoro, kandi mugafasha bimwe biboneka mu kurutembereza mu gihugu cyose. Ndakengurukiye cyane abo bose babakiriye. Mwabivuze hariho ababakiriye kurusha abandi, ariko rero nagira ntumirire abarundi bose ko kuva ubu bokwama bitega ko urumuri rw'amahoro ruzobashikira biteguye neza. Uretse yuko urumuri rw'amahoro ruza rubazaniye ubutumwa bwiza ndetse n'ishishiro, turifuza yuko guhera mu mwaka uza namwe muba mwiteguye gusahiriza urwo rumuri ababishoboye, mugasahiriza muri ako gashishiro kugira ngo kaba gashishiro kifashe. Igisigaye nuko dutegera kumwe kandi tukagira gwacu icivugo ngenderwako c'urumuri rw'amahoro guno mwaka, kuko ari inkoni y'urugendo tugana Uburundi igihugu cifashe mu 2040. Ico civugo tumenye yuko ari inkoni twame tukigendera mu runani rw'abarundi, tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Ndasubiramwo, mu runani rw'abarundi tugende tugana Uburundi bwifashe mu 2040. Iri jambo ntiturigire icivugo gusa c'imisi 45 urumuri rw'amahoro rwari rumaze ruramutsa abarundi. Ni jambo ngenderwako ry'imyaka 17 dusigaje ngo tugere muri ubwo Burundi bwifashe. Ni jambo ritanguje urugendo rudasanzwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Nico gituma nsavye abigisha kuva mu mashure mato gushika muri kaminuza kuvyigisha abo bareze bame babisubiramwo gushika babigize gwabo. Ndasavye indongozi zose mu ntwaro, mu migambwe, mu bikorera ivyabo no mu mashirahamwe ategamiye leta kwakira no kuzirikana rino jambo, barinoganze mu nama zabo z'akazi, kandi riba ari iryo rumuri rubamurikira muri iyi myaka 17 iri imbere yacu. Abarundi mu butandukane bwacu
turafise ibyo dushobora kutumvikanako, ariko hariho ibintu tudakwiye gusiganirako nk'abene gihugu, navyo ni ibi: n'iterambere, n'amahoro, n'umutekano. Nta murundi n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa ku bijanye n'iterambere dukeneye mu Burundi ngo mu mwaka wa 2040 tube atawe tugisega. Nico gituma subiye kubahimiriza ndabasaba guhindura ingendo, kuko turi mu bindi bihe. Ndakengurukiye cyane abanyamakamba, kuko muratweretse yuko mufise urwaruka ruzobirya kandi urwaruka runonotse. Ndakengurutse ko mwahinduye ingendo mugakurikira ingenge hasi. Urwaruka rw'imakamba mubera akarorero abarundi bose, tuze dusange mu ntara zose hari urwaruka nk'ibihumbi 10 byamaze gukurikira ingenge hasi biri mu bikorwa by'iterambere. Rwaruka ico ndabasaba, ibihumbi 2040 ni rwanyu, twebwe tuzoba turi abazehe. Ni mwebwe rero tugiye kwishimikiza, mumenye yuko turiko tubategura ngo mukurikire ingenge hasi, mutambuke mushika kandi mutangura imigambi y'iterambere, kugira ngo igihe tuzoba dushaje tuze namwe tubishimikize. None rero namwe murazi ko tutabariye imvanda, ntimuze mutujye imvi, mutangure ibikorwa by'iterambere. Umwe wese abwira umuvyeyi wiwe uti mpagakoko ntunga, canke mpimene ntunga, canke mpinka ntunga, canke murukwavu ntunga, mugabo ntituze dusange urwaruka mu Burundi rutaratangura uwo muvuduko w'iterambere. Iterambere rihera kuri utwo duto duto nyene. Narababwiye yuko inkoko ivyara inka, ababitanguye barabibonye. None ubu ndiko ndababwira nti nimuhere ku gakwavu, ababitanguye ubu basigaye bafise amamiliyoni. Rero urwaruka va hasi, uko nyene mwakwikirenge hasi, mutangure imigambi y'iterambere muringaniye mwebwe nyene. Iyo tuvuze iterambere twumve ko ari rwacu, ntihagira abaca bitwaza agateye akazina muntu ngo gukora bitera umuruho. Nta numwe atazi ko ushaka umuca acika ijoro, ushaka umubira nawe akabira kuya. Mu gutsimbataza agateye akazina muntu nta urya abandi imitsi. Nico gituma nsubiriye kubasaba ko twese twokorera mu runani, tuve mu mpari tuje ku kivi. Twese tumenye ko iyo tuvuze kwishira no kwizana atari ukwigira nk'agahushiko muci, si kandi guhonyora agateka k'abandi, ni no kwibagira, si no kwibagira kandi akaraga kamwe karanga abarundi. Ivyo dukora vyose tubikore mu mwumvikano, kugira amatati ntadutesha umwanya. Banyakubahwa mwese ndongozi muri hano, batumire bahire, ntwara rumuri, nimuze twese dupfundike ingingo mu miryango, mu mashengero, mu mashirahamwe, mu makompanyi y'abadandaza n'amahinguriro, mu bisata bitandukanye by'igihugu, mu nzego za leta n'ahandi hose, dusiganwe mu rugendo rugana Uburundi bwifashe mu 2040. Ndipfuza kubibona mu migambi y'amahera ubushikiranganje bwose bukoresha mu mwaka. Ndipfuza kuvyumva mu nyigisho z'abihebeye Imana n'abakozi b'Imana. Ndashaka kumva abanyeshure mu bushakashatsi bwabo bizi ingene bizoshoboka. Nkeneye kubona hatanguye imigambi ituroresha kuri uwo mwaka. Nkeneye kubona imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 yagiye mu ngiro. Banyakubahwa mwese, batumire bahire, imbere yo kurangiza nashaka nsubire shimire bimwe bivuye ku mutima abo twatumye kudushikanira indamutso y'amahoro n'ijambo mu bene gihugu bakabigamburuka. Ndasubiye gushimira abagize uruhara mu gutegura uru rugendo mu kanyamuneza, ababakiriye hirya no hino tukaba turusozereye bakwiye kandi bakomeye. Mugabo muri byose tukaba dushimiye Imana mushobora byose, kuko iyo atabayo ntitwari kubishobora.
ndakengurukiye cyane abateguye ibi birori byo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu bwenge n'umwete babishizemwo. Birateye igomwe kubona isinzi ry'abanyamakamba baje gusanganira urumuri no kumviriza ijambo ry'uno munsi. Birahimbaye kwibonera abantu bavuye imihingo yose bahurira muri kino kibuga c'inkino bitavye ubutumire bwo gusozera uru rugendo no guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka na muntu mu mahoro. Nkengurukire cyane mwebwe muserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, mwarabitumbereje muremera muraza turifatanya n'abarundi. Natwe abarundi turaberetse ko umutima w'amahoro twamaze kuwinjiramwo kandi dufise n'umutima wo gutsimbataza agateka na muntu. Aho bukera muriko muratanga icegeranyo muratubwirira abarongozi b'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko Burundi bwahindutse butakiri bwa Burundi bari bazi kera. Uno munsi n'Uburundi bw'amahoro, Uburundi buranira agateka na muntu. Mbere nino muri yo ntumbero twateze tukugura n'umuhora wa telefone kugira ngo uwogira ingorane wese ashobore gutabaza tumuvune ataravunika. Ico cegeranyo murakidushikanira muzoba mukoze cyane. Reka rero sozere ndabipfuriza ibihe vyiza muri iki gihe gisozera umwaka. Muze mugire Noheli nziza kandi mwese mwinjire mu mwaka mushasha munezerewe cyane. Noheli nziza kuri mwese, umwaka mwiza kuri mwese. Ese uyu mwaka w'ibihumbi 2024 wobabera umwaka wo gutangura imigambi mishasha iberekeza mu mwaka w'ibihumbi 2040. Noneho turavyizigiye kuko turangije umwaka twiragije Imana y'u Burundi. None rero niharamba amahoro mu Burundi, niharamba iterambere n'agateka na muntu. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Nagira nsabe indongozi muri hariya hejuru kugira ngo dutangure kwegera hanyuma turabe umuco rero w'amahoro. Mwegere ngaha kugira ngo twegere tubyibonere neza n'amaso yacu, n'abari mu bwugamo bashaka kwegera ntikibabuze kwegera kugira ngo duhimbaze twese tuzuye iki kibuga tumeze nk'abari mu cyari, nk'abari nk'inzuki ziri mu kigega. Imana ibahezagire. Muvuze umuziki ndetse baca bagira bimwe bigira ngo pu 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 pu. Biba bigira ngo pu pu. Nimugire ubwoba rero muca mukubita akarori kenshi hariya. Bisaba rero ko twese duhaguruka ndetse indongozi ziri hariya zitera intambwe zitera intambwe baze iri imbere. Groupe de musiciens ibanze kugira ngo ibintu bigende neza. Indongozi ziri hariya twese tuze turabona mama mugira neza yamaze gushikana imbere. Indongozi zitandukanye nazone ziriko zirashikana imbere. Ama groupe de musiciens mwese muduge hano ko nituriko turababona. Groupe de musiciens mu bubanguzi, groupe de musiciens baze hano barafise rimbo bateguye. Abo baririmbyi bo bangana nk'Gavril. Ni migwi myinshi hariho ba Muriro Raco basatbi barazingene bateguye n'ururimbo rw'urumuri baruteguriye hamwe. Hanyuma urumuri umuco w'amahoro mwavuze, reka tubamenyeshe yuko ari ama feux d'artifice aho aza guturikira. Ntimuhungabane baba bari hano mu kibuga cyangwa bari inyuma y'ikibuga. Ngira mwamaze kubyumva, ntimuze guhungabana. Yes, turabona rero
umugwi groupe de musiciens barashitse hano n'umugwi w'abaririmbyi batari bake b'abarundi. yes abaririmbyi badasiba gutera iteka igihugu cy'u Burundi mbere no kwerekana ishusho ryiza ry'igihugu mu kwerekana mu kuririmba indirimbo zitera iteka igihugu, indirimbo zifasha mu guharanira amahoro kandi no mu kuyatsimbataza. N'abaririmbyi batandukanye muhora mwumva cyangwa mukabona ku masanamu. Rumuri muri kiri Burundi n'abarundi turembera maze dukura amaboko mu mpuzu tugwize umwimbu maze dushobora yes tubasabe rero turaharura gatatu hama muce mutangura muce mushirako abingoma bakamutenyenye abingoma Abatimbo barakoze cyane. nuko twagiye rimwe